urakoze Yesu aguhezagire. Hari akaririmbo kavuga ngo Imana ni nziza, no gustroke nka tubiri, Imana ni nziza ukatuvugira. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane, yatugiriye neza, ikigira neza. Imana ni nziza, ni nziza cyane, eka n'umutabazi, haleluya, eka yaradukunze, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. urakoze Yesu aguhezagire. Uno munsi rero nta menshi ndi bubashikirize. Imana yamaze kutugaburira kandi ikomeza itugaburira. Umukozi w'Imana yabivuze, Satani n'umunyamayeri n'umutubesha, ariko nashaka ngo tuvugane akajambo kamwe ngo mwirinde ubundi butumwa. Muri kino gihe Satani yaramenye ko twamenye Yesu, ariko akagerageza kutuzaniramwo ngo abasomye ca gitabo c'ingenzi nibo bakunze kumenya ibintu byinshi, ariko barakubwira ngo mbega urya niwe Yesu canke rega nahajya na iyo nzira uri kurakurikira siyo, hariho yego niyo mugabo n'iyindi irashoboka. Ivyo rero muvyirinde. Reka dusome mu Bagalatiya 1 umurongo wa 6 tugeze ku 9. Magalatiya igice ca mbere umurongo wa 6 gushika ku 9 niyo watubwira. Umutwe w'amajambo uvuga ngo horatangazwa nuko abigalatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Ndatangaye yuko muriko murareka vuba mutyo ibyabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo, kandi ata bundi buriho. Ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Nk'uko twavuze ubwa mbere, nanone nongeye kubivuga nti nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye, arakavumwa. Uyu mwana yavutse ntawe twari twategekanije. Wowe ntutegekanya kubyo urabona aho wapfuye kuvuka twagomba. Ivyo byose ni binyoma. Ivyo ni binyoma. Ngo mu migani 16:3 nasoma ijambo 4, nasoma ijambo rikomeye uvuga ko, reka tuharabe imigani 16:3 16:4 atubwira ngo Uhoraho yaremye ikintu cose ngo kigira ico gikora, mbere n'abanyakibi nabo yabashizeho ngo babone umunsi mubi. Wewe Imana yarakuremye igufise ko umugambi mwiza. Ivyo turabizi muri Yeremiya ngo Imana ifise, Yeremiya 29 twasomye, naho havuga ngo Yeremiya 29:12 aho
biyumvira ko ni jewe uhoraho mbivuze, kuko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Imana niyo yaturemye ngo byose vyaremwe nawe. Imana ntihagire uwuduhenda. Turazi yuko hariya muri Zaburi 100 avuga ngo twebwe turabe Imana. Imana niyo yaturemye, turi ubusho bwayo, turi mu busho bw'Imana. Imana niyo yaturemye, nizi imigambi yacu. Nico rero gituma twasabwe gusenga iyo Mana gusa. Ntidusenga umuntu, ntidusenga ibintu, tugume kuri iyo Mana yaturemye yonyene. Egome. Kandi iyo Mana nayo yatwigaragaje muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo, kuri ka karongo ka 4:12 mu byakozwe n'intumwa, avuga ngo nta rindi zina ryatanzwe kw'isi no mu ijuru umuntu ashobora gukizamo atari rya Yesu Kristo. Ayo majambo n'amajambo jewe yanyubatse, kandi no wabwira ntimugumbira. Abanyabona bavuga ngo kugundira, mugumbire Yesu Kristo, kuko udafise Yesu Kristo ntaco ubufise. Yesu Kristo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ni wenyene yavyivugiye, jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta yindi nzira iriho nimwe dushobora gukirizwamo. Izindi manza twebwe ntituzijejwe, Imana irazi ingene izozigenda, ariko twebwe iryo twabwiwe turigendereko. Twoba tutariko turigisha uwo Yesu, ntaco ibi bintu byo gutanga byo kwigisha ijambo ry'Imana byoba bihagaze. Kuko wadutumye ninde? Wadutumye ni Yesu Kristo. Yadutumye hehe? Yadutumye kugenda mu mahanga yose, abantu bose tubagira intumwa ziwe. Abazokwizera tubabatize mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Abazokwizera. Kandi ijambo ritubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yavuga Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Ayo niyo majambo twosangira uno munsi. Muyahagarareko, muhagarare kuri iri jambo rivuga agakiza tubonera muri Yesu Kristo. Nta handi dushobora kubonera agakiza. Twavuze mu ntango ngo ubundi butumwa. Pawulo yaravuze, niwe yatanga ubutumwa, niwe yigisha. Ati abandi bose naho boza bababwira, naho ari jewe nogaruka nkababwira ubutumwa bunyuranye n'ubu, ntimuze mubwemere, kuko ntibuzoba ari ubutumwa bwo, buzoba ari ubutumwa bw'ikinyoma. None rero bene data, muri hariya Hanove, muri mu rugendo, ubutumwa bwo gutanga nuko Yesu ari umwami, akongera akaba umukiza wacu. Nuko uwo Yesu yapfuye akaduga mw'ijuru, uyo niwe azogaruka kugira ngo natwe aze kutujana. Kandi uko kugaruka, tuti zanje murabizi, kuri hafi. Ibimenyetso bitari bike biramaze kugaragara yuko Yesu agiye kugaruka. Intumwa zaravuzwe, zarabibwiwe, zaranavyigishije ko Yesu agiye kugaruka. Abamarayika bavuye mw'ijuru barurutse, bahagarara bavugana n'intumwa zariko zirangamira hejuru, zivuga ziti uwo Yesu mubonye aduga, uko mumubonye niko azogaruka. Mbega azogaruka ryari? Nta numwe azi umunsi n'isaha, niko yatubwiye. Ubu benshi turababona batubwira ngo umunsi n'isaha barawuzi, ngo hasigaye. Abandi nabo bakavuga ati ivyo byose ibyo ntibiraba. Ntawuzi umunsi n'isaha uwo mwami wacu Yesu azozira. Ariko ico tuzi ubwa mbere cimirije nuko Yesu azohagarara mu bicu. Abasinziriye muri we, abasinziriye mu kwizera muri Kristo umwami, abo bazozukana na babandi bari bafise ukwizera kera ariko bamaze gupfa, basinziriye mu ivu, hanyuma baduzwe. Natwe tuzoba tukiriho, nitwaba tukiriho
tuzohindurwa gusa mu kanya kangana n'isase, tube natwe tubasange mu kirere, dusangane mukiza wacu, twibanire nawe. Hari ibindi bizobandanya, ariko ico ndiko ndakwipfuriza wewe nshuti yanje, nuko nawe woba muri abo bazoduga mu ba mbere. Ego Yesu rero abahezagire. Nuko nta majambo menshi twovuga, mwene data bavuze bose babivuze. Nimukishushanye, nimukishushanye. Egome Imana irashobora kuvuga ko umuntu agiye kurira indege. Imana irashobora kuvuga yuko umuntu azopfa canke azokwibaruka. Ariko ibyo byose si bikuru. Mumenye yuko jewe ico nifuza yuko Imana yombwira, nuko yombwira nka kumwe Yesu yabwira ca gisuma ati uno munsi uraza kuburi kumwe nanje mw'iparadizo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dushime Imana. Mana uhoraho, turagushimiye kuri aka kanya uduhaye kugira ngo tube turi imbere yawe, imbere y'ubwoko bwawe. Mana yo mwijuru, amajambo waduhaye araturemesha kandi aradukomeza. Mana turasabye ngo ntihagire igituma twishushanya n'isi, igituma duhusha canke ngo tuje mu bundi butumwa. Turashaka Mana nguze mwemu wawe abe muri twebwe, agenda twibutsa, agenda dukomeza. Nta n'intege dufise, ariko turazi yuko ngo umugororotsi agwa inshuro ndwi ukamuvyura. None rero Mana turasabye ngo ugende utuvyura aho twatsitaye. Turaje Mana, tuzanye imiryango yacu, tuzanye abapfasoni bacu n'ibibondo vyacu, tuzanye n'abakunzi bacu Mana, tuzanye aba bose waduhaye ngo tubashikire, tubabwirire ubutumwa bwiza yuko hari ubuzima inyuma y'ubu buzima turimwo. Mana yo mwijuru, mbonera no kukwereka ba bandi twahora dukorana Mana, bavuga bati twebwe nta Mana iriho, hari Imana papa na mama. Bamenye ko hari Imana isumba papa na mama. Bamenye ko hari Imana yaremye ijuru n'isi, yaremye ibintu byose. Mana yo mwijuru, urakoze Mana. Turagushimiye kuri urukundo washize muri iyi groupe ya duhimbaje Imana. Data turagushimiye kuri ababene data bari mu Buswisi, bari muri Emirate, hariho n'abari mu Buganda batabonetse no munsi ariko bavyipfuza, hariho abari muri Kenya, hari bari mu Bubirigi, hariho abari ngaha turi kumwe, hariho data buja bene data bamakunda kuza ngaha. None rero turasabye nabo ngo bashikire, kandi muri uwo murimo waduhamagariye ubakoresha ibitangaza. Mana ubarinde kandi n'inzara n'inyota. Mana yo mwijuru, ubarinde na baba benshi babatera ubwoba Mana, kuko urababona kandi bafise ko imigambi myiza wabitubwiye. None rero turabigushimiye, tugushimiye Mana no kubashitsi watuzaniye. Turagushimiye Mana kuko warungikanye imfunguro y'ijuru. None rero bazigame bagire neza aho bafatira urugendo basubira inyuma, uze kubana nabo. Turagushimiye no kubashitsi bashitse ngaho no munsi, nabo nyene bongere bahezagire. Turakweretse kandi na bene data bari mu rugendo hari Hanovre, nabo Mana bagiriye neza. Reka n'abagiye mu zindi ngendo ariko cane cane bakashima kwifatanya natwe muri ibi bihe, nabo bahezagire amajana maza. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye kandi twizeye. Dusavye muri make ngo byinshi biduhera ubuntu. Amen. Amen. Sindiko hariho kandi Ego Yesu rero abahezagire. Reka dusabe umwe rero iri sengesho canke ka karirimbo kugusezera, tuzoba dusubira kubonana. Abashitsi bo mu Birigi mwese turabatumiye no ku gindi gihe. Urabona ntibibasaba kugenda umunsi mwaronse akaryo, mushobora guhagarara iwanyu canke mugasimbira ino, navyo nyene ni vyiza. Muheze muze duba. Imana yacu ni nziza cyane, inshuti ntazigera urukundo rwayo ni rwinshi cyane,
kandi nta kagero cyami wewe ni wewe ntango n'iherezo wemu wawa tuzigame Yesu turagushimiye ibyabaye byose ukwirigiye ibisoza